muzogaruka muri FFB nogahora iki cyo twege niragi sogokuru nkuru nziza yavuze ati umwe wese ategura uzomusubirira twege nta rudome dukurako avuze ati umwe wese ategura uzomusubirira twege none ngira mvuye muri federation kubera manda zaje kwira oya mugabo bavuze bati genda wese secrétaire général ndavuga none ntambikize reka nigire muri bimwe ibindi ucushiraho umuntu urabonye ko munagisi yitoje wenyene jibeshi barantelefone ngo twitoze amaza naguteguye barambajije vraiment urazi ko abantu bakunda kubaza barantelefone bati president uzonshigikira nitoze naraguteguye ko ari ragi none mwabonye ko munagisi yasitse wenyene donc rero ntabugaruka muri federation oya haje na ya vraiment sinubakunda birengeye mugabo sinogera mashariye jewe ngomba guteza imbere umupira apa kwa nkuru nziza ngaha mu ruhongore ibi mu bikuremwo kure du jour na mariye abagira mariage baravuga ngo tuzokwambara bleu ciel isi karvati n'ishati nini mu vyambara none mugomba yige ifise urubanza ntitanga intumbero muzo mubwire Derek akunda kuzara na Derek arakunda kuzara abazo twafu mubwire uti bari kurundi rwego ntaho uzobuza kora umupira muga tuvuze tuti twemera gukina tele iri vide utambaye ijone ntiwinjira nuko nyene nivyo nyene none iwabo ko baba bambaye Manchester bose kubera kimugomba twege tuvange ivya noir ivya jaune ivya bleu utuntu duto hari witwa Frank gahungu yitwa Frank mu Ruyigi batrondeye buraye baravuga ati Frank izomutora tiko turamwankadira ko tuteza kwankadira umuntu atabizi zatona narongoye imwe yarumwe mu arbitre hari mu arbitre mu Ruyigi abantu bose twasanga urumva ukavuga uti mana none jengira gute kuko uriko mutegura umuntu kaza kumubwira rero hariho abantu bagiye baracoma kuko twari tuzi yuko ejo ngira twihaye intumbero tuti ku mwaka tuze turasohora abakinyi twe twaguze n'ivyo byo kubakanurira speed mu kibuga bakina bambaye muga sinzi je ntese ndabigura mu modoka sinzi abahungu b'abapolisi ko iyo babisize muga ndafise ibintu bambara uri kuri ordinateur muri tribune aguma kurikira umukinyi wese muvuma ari karagira ingene bimeze nibaze yuko ndaza hariko hari hano byuzuye naguze byo bambara pano dushate twari tuntu bambara sinzi kare ku maguru niki mugabo n'utuntu turi vari donc rero twari kwavuga tuti nk'iyo yo tubigira ko byateze yasa formation wikoresha ni kuvuga yuko muri raporo d'joueur bokwerekana ningene kuri 90 minutes yitwara akinye 60 ingene bayitwara bakavuga bati uyu yoca akosogwa ngaha na negative twego niko niko tugezeko tuvuze tuti nta mudu dufise tuzobivuga mugabo hajya twari dufise impuzu ibihumbi 15 nukuvuga umuntu wese intebe zari ibihumbi 13 n'amajana ngaha umuntu wese muri stade yarashobora kwambara iyera niya jaune urumva rero byo ntiyagira umuntu azosura koza nyene urubanza no panga kureye je no fuma nkina ndi kuri tele kuri hugaye mugabo twigi twabwiye tudandaza image kandi ijya image yacu twayidandaza kandi twebwe iratubeshejeho ibi byose ko turubaka ituvyubaka kubera ari imishahara duhembwa uhembwa ngahe ugira ubaka uhembwa se nk'imiliyo ukubaka izi byose ni ibintu byinshi bagomba biyumvira bati dukora iki turonka tuzoronka iki dukoze iki tuzoronka iki tugize iki tuzoronka nicyo gituma mubona stade ubu tugeze inyuma mugana aho tugeze inyuma deje parking mu kwezi kwa gatanu cha dusubira indani kusubiramwo intebe tuzipange neza dusubiremwo kuko ntibihagarara umva dukuyemwo synthetique cha dusubiramo tugakora tapis rouge tukazana izindi tukapanga byose tukagira turaraba mbega iyi escalier yari mapanze neza mbega muri gym kwiri underground hariya kumengo hariyo haramima kubera iki kubera pante idakwiye pante kuri stade nikwiye amazi aronka umwanya wo kumara gashamira nko yinjira mu isima iyo yose ni ibintu aba engineer bagomba bariko bariga mugatwe tuvuga tuti nibyo turiko turakoresha kugira ngo dushika ku kindi tuvuze tuti ngubu tuvuze tuti turafise hoteli nziza hari abantu bavuga ati tuzaza kugira entraînement bavuga tuti okay 3 semaines duhibihumbi $100 by'amadolari
tuvane ko tuzobagaburira tuzobaraza tubateye d'entraînement tubahe ibyo muzokenera byose ni bisi tuzadufise bakora kuri aeroport business class byose tukavuga tuti ni package cyavuga tewe ni makere kandi abahe sase nkani muzoca mugura n'indi sima yikwikira urumva ni ibyo rero ntihagire umuntu kuko nababivuga ntaba baraterera ndukeye ntibabazi n'ingene tugira hama Aigle Noir sikipe ya association ni privé nta majambo menshi nta congereza n'abafana barabizi mu byo bavuga baraza bagarukira tuvuze uti kocha ni naka nvuga ngo yari tumukunda ni mumukunda mujejwi niwo muriha ntibirimwo kandi abanyamakamba tubaserukirisa ubu gusa icyo noshima gicyahindutse nuko abantu benshi bavuga bati dusinye partenariat jewe singira amahera nzotanga ubuyi bwa gitondo bwose bw'umwaka undi ati jewe ifu y'ibigori yose azojya umwaka nije nzoyitanga nsinyira mugabo ko ndimwo ko ndi sponsor undi akavuga ati jewe ndatanze intete ibigori bose baza bariyandikisha ubu batanga no gutanga muri academy igihe baduga itoni 3 zibiri mu ruyiki bavuga ati jewe njejwe kugaburira academy ivyo rero turabikunda mugabo byose biva hehe baba babonye ko biri organize haba harimo n'imbono utagira imbono baguhaye bavuze bati amafredo de placement ugasanga ikipe yacerewe cyangwa ngiye kuryamayo cyangwa kubera wagize akantu abanyagihugu mu mabara uvuze uti nkuru nza kapu amahera vahe ko naco barakibajije ati none amahera vahe kuri nza kapu ko binjira ku buntu mugabinjira ku buntu mugahajya mu tribune manali miliyoni 5 ku muntu hajya turinjiza ku matike muri tribune VIP na VVIP hari miliyoni amajana 4 uravuti ntumira naka muri VIP apana kuza nyene wambaye costume hela urumva rero hanyuma ati isoko y'abakinyi oya ntitushobora kuvuga ati aba ziriho mugani shobora kuvuga ati ni naka nzogena naka oya kubera bo havana muvuna mu kibuga baze abantu bacu ndibanye kandi neza reka tufata abayigire bose ko bateguwe ni kuvuga yuko umukinyi wese yevuriwe muri academy intumbero twe tubabwira najya twebwe muzobaze mariko navuga ibyo buryo sinza kujishura kubera iki muri Aigle twebwe abaki batatugora twege kontra basinya muzodoriye kontra ni contrat de promotion contrat de promotion rero ikintu cyose ndaguha ni kugira ngo ntusege n'amahera ndabahanga ni kugira ngo ntaze kujya gusega imisigati gusega ibitumbura ubuntu bw'ubumoto bugenda muri ville no wewe uri muri promotion ukuvuga wenda gushiraho ihoteli ufungure neza metre nuko metre Caravera saringa hari barafise na metre d'hotel atakinda jeza sari kugaburira Aigle Noir afise abakozi bakubateka bajeje kugabura gusa hanyuma tukaguha igitanda ni matera ni vyifuko byose tukagubwira ati ibisi zogiramo ni bisi nziza tere d'entraînement ni synthétique nziza byose tukagubwira tuti byose birakwiye rero wewe igira umuntu Imana yarakuremye uzovuge ko Aigle nayo kugiza umuntu kuko birabaho rero tumaze kugira uko tuvuga ati muga ntuzosege akira turasamira ubu ngira bageze kuri sexa akira sengisa muga ntusege kandi utsinze match ndeza kugwa sase nkandi mire sivyo gantuze muga singene kubona gusega ube ngaho usenge kugiriza umuntu urafungura 3 ku munsi agaprime turaguha mugabo ni promotion nze kumbira ngo mutota na umwa cyo sindiko nafata amafamiye sindiko sifata ansharije amafamiye wewe ugisi yoze promotion kocha nguyo Jimmy ni international turamwemera utahindutse biza kwangi icyo gituma ubona keshi iyo heze imyaka 3 abantu benshi turabakora muri Aigle sinzi ko muzobiro marka uzubona bagiye muri Flambo muri muzindi ekipe zose hariho genda kubera tuvuga tuti uyu rero ijya nimero ikobeshi canke unumva ko cavuze ati kuwa mbere kuri pote ya kuri entraînement usivye turakandika quelque part cyo twandika tuti yarasivye uyu rero naho twumurika hanze yo tugora
yohavaza kukwegera yuko yegere noire harimo aba indiscipline harimo umuntu twisi wandika donc turabagira rero isoko ririho bose badutelefona n'ubu n'abati bari hanze baravuga ngo uyu mukinya ari hanze n'uwi wanyu mufise pourcentage tuyigure nkavuga mugure pourcentage gute mu mukinyi ari hanze igabo ko mandi telefona n'ubu ngo bakinyi banyu bari hanze gabakinyi bose turungika 100% ngo baragiye tugumana mu pourcentage kugira ngo transfer bwa kabiri turonke hajya nyanga pa muri tiriki aja muri Nice turafise mo 215,000 oya ahubwo ava muri Matesport aja muri Istanbul 215,000 elo ntibara yaduha haize imyaka nk'itatu canke ntibara yaduha ntihaduha mwe tubabwira tuti twebwe abazungu mu dufitiye amahera mwavuga ngo ibihugu bya Afrika birafitiye natwe turamudufitiye nta ngorane turandika twe nitwihuta mugabo tugenda muri FIFA kugira bashye ko mayentere ubu muri badufitiye $250,000 plus amayentere muri tiriki hari $250,000 badufitiye bavuze ngo baduhe make bavuze ati muduhera rimwe cyako mayentere gusa none ayi kugura amabati ndabona yoya urumva rero ico n'abandi baguma badutelefona bati uyu mukinyi twabonye dusomye kontra mufise mu 10% tubaha $100,000 by'amadolari tuti nindi yakubiye ko twe tudanaza amaporsanali dufise twasize tugira période d'offre internationale tubwira umuntu agomba kuyagura tuti mugomba reka tugire appel international tuti muri Jean Claude bigira umugisha dufise mo 20% n'abandi bose nta mukinyi numva muri Aigle Noir ntidusigare mu pourcentage byose harimo rero nani mahera turonka ya formation ibyo bita passeport du joueur bararaba imyaka abakinyi kagenda yishimiye turonka 37% d'autres 5%. Ni biharuro ngaho baguma baharura nicyo gitwa twazanye abantu bazi guharura 37% d'autres 5%. Chaturonka nubu tuba turonka hajya no mwisenge turasaba timano heza gere ndashimiye. N'abana bose barazi yuko ari ikintu cyo gusengera kubera bigenze neza acabazanira ni mayo nziza ziri sirimezire otop urumva rero niteka bariho isoko abantu bariho n'abakinyi Rwanda babwire abakinyi baje hanze baja ande odora Afrique nuko nyene atari beshi mu Burundi nta mukinyi umwe mu gimbi yose aragenda hanze batatu bajije sinzi ko mitahura nimba ari kaniyaga yeregiye muri tiriki yeregiye wo muri Burumamuru uje ba telefona muri Aigle umukinyi nakamuramuzi oya d'abord ujya umukogomani bara telefona bati nakamuramuzi ba telefona muri Aigle muramuzi turamuzi arakina neza Aigle arakina icyo mutamuzi ko niki nituzi imyaka yiwe na Karoli umve twegeye urumva twebara telefona nta muntu numwe nivyo nababwiye Chris ubaka image Chris mu Burundi hose umukinyi barondeye baratubaza bati rero byose twege muri abakinyi bangahe mu maze gusohora nta trisheri mwagize kuko murazi ko nyanga atagize test DS murazi ko kanakimana ta test DS yabaye murazi ko Trésor Mose ata test DS yabaye muri Belgique abakinyi bose turungiye tuvuga tuti uyu turamurungitse kandi arakwije nimuze kuvuga ngo ni test ngo diki niki uyu uyateguwe arakwije donc rero ico bakavuga bati barinze bakubwira muri Aigle Noir kibari ico ngo rero nujya yaragiye baratubaza je barambaje bati none ko batubajije ibintu bitari by'umukinyi wacu tuvuga gute vuga ko mumuzi ko arabatsinda igitsindo ko yiruka cyane ko agize nte mugabe bimwe ko tabimetriza hari ngorane intamba kubego misa twabisabye muri federation bizavuze tuti misa twaripanze ku ouverture officielle cyane nasabye ni reka tubagurira imyambaro ya rouge vert blanc abantu baze basa neza kukabuga keza bisize amavuta tubishiremwo reka je nivyo nababwiye reka naho abantu bazoravuga ngo ndoze Theodore yavuze ati badutumye tubavugiye burya ndeka ndababwira iterambere ni ku nguvu nta demokrasi huya nta demokrasi mitera baravuga mwese none azewe mvuze ni
mwese mwinjira mu costume none ntari umuntu yayitaye ntiyagiye muri reception yavuze ngo nahise muhira guma mu cyumba cyane iguguriyo yitwari muhiri wanyu si wanje egazi ya costume ndabaha ni nkakugira ndabaha mayo urumva rero tuvuga tuti ni ku nguvu abanyagihugu urabona ko inkuru zakapu hari abanyagihugu bafite miliyoni 45 abanyagihugu ngaho ndavuze nti akira mwese umunyamanga w'umugambi ku mutuma ni yakindi kabanda bahi mwambaro muzondi habukebuke nabibukije mu yatwari ku nama bose nimumfitiye karandze nk'imiriyo ni kandi uheraniwe mutayanyishuye niwe muzogira ingorane kuko muzogwa mubona mu mutwe mukwepa mu maso si ufise ingorane nona rero kuri ntuze ku myambaro y'intamba twari twabisavye ko nari nababwiye mugasinya contrat d'équipementier nimusinye mwiza abafana kiza bafana twashaka kuzikura hari hose ivyo rero nibaza yuko batwemereye nta kizobuza yuko mugabo nko muri Mars ni hafi ibyo gihe utuma imyambaro 30 ikozwe muri societe uko twebwe nk'iya societe ikora impuzu za Egre ubu yitwa Akirex yo mu Bushinwa nikora amamayo yose nibura yashorayo mugabo ntifise duruwa yushaka kwa Adidas canke Nike nta duruwa ifise mugabo sera qualité ngira ngo ukuva kuri premier journée kuja kwitira nyeme journée imayimwe umengo ni shasha igumukonyene nizidaseruka ni qualité ni haute qualité zia bakinisha ya ntuze naziya zose bakinje muri CAF Confederation urumva rero ivyo babitwemereye nta ngorane tuzovugana hanyuma abana bazo ibi byo kukura abana hanze amusanzwe twe ni nka TCDC tugira yese twe tuba duhombitiki kuko zo muri ntuze muri Côte d'Ivoire bari babiri kubera hariho nagenda ku maci intamba na Burkina Faso mengo niyo nagendayo naragiye muri quartier ndabona abantu batari bien équipé bagira ndabarungikira impuzu za Egre ndarungikira Egre ndabarungikira imipira ndabarungikira ikindi babwira nti Lomeyere azohora ava muri quartier azohaza muri Egre rero n'ubu baranyandika ahanini ndi kubijanye inkino ziheruka zihiganwa rya Afrika imigaba ya mbere yatwabiko ya mbere wabo umugabo wa Egre Noir rero ungahe Makamba kari waraseka i Burundi aho wakinye umuzunguruko wa mbere wa CAF Confederation CAF Champions League hanyuma bakana Djibouti nivyo bararenganye amagana alahari baravamo twaroserera amahirwe yo kuja mu kigira kabiri chama pool mugabo kandi ntivyadushabuje cyane kubera byatumye tubona aho dukosora ubu rero twaturi ku kivi dukosora tukaboneraho rero akaryo umunsi twazigomye kuganira kuko turavye twashigikiwe muri gikombe ca CAF byarishimishije ku buryo twateguye inkino zibiri cyo gushimira abakunzi b'umupira w'amaguru urukino rwa mbere zobejo ku munsi wa gatandatu hamwe na Kayanza ahi Makamba urundi rukino rukazoba ku munsi wa 13 kwezi kwa 12 i Bujumbura mwijoro hamwe na Musongati niko rukino rwa mbere birazoba rwaye mwijoro muri iyi myaka ya nyuma mu Burundi twabishimye yuko turaba yuko bimeze neza kuvuga urukino rwa Musongati na Egre Noir abanyabujura bimenye ruzoba ku muhingamo saa 12 z'umugoroba kugira ruhere saa 2 y'ijoro hanyuma tumenyereze ko natwe ngahe Makamba twari mu ntunganyo yuko dushira amatara kugira bene igihugu baje ku mirimo igihe zo bari nkino zo zikinwa mu ijoro abene igihugu bagodotse kuko tugiye mu mbona kazoza umwene igihugu ateza gukora amasaha yose atekanye hama amasaha yo kuruhuka naho akaruhukira aho ashobora kurorera ibirori canke ariho n'abakunda kuja mu kabare mugabo nyuma y'amasaha y'akazi rero tuzogira ese
twagiye rero mu nkino za CAF nyuma yo gutwara igikombe cy'igihugu cy'umwaka uheze. Twagiye dufise abakinyi bacu beza twirereye, n'abana twamanye kuvangira mu 2018 turi kumwe turabarira barakura, ubu rero akaba bageze ku rwego bashaka guhangana n'ibigwi bikomeye. Icyo novuga gusa nuko twabonye ko bishoboka mu misi iza dushyizemo ingufu ko dushaka kwicara hamwe n'abandi natwe. Ibyo twabonye bitaratomoka twe turabikorerako kugira ngo muri iyi saison niyo twaba mbere tuzubikosore hama duhangane n'imigwi ikomeye. Twarasavye twari Kayiro, twarababwiye naho bashobora kuba tabishikanye, twavuze tuti nitwagaruka mu mwaka uza muzodupange arahari nyene kugira turaba bazatugejeje ikivi, kuko n'abadutsinda igitsindo kimwe ngaho Bujumbura n'ikindi kimwe mu Misiri twarabonye yuko umengo twohigura. Tegereyo kuva dutashe turi ku kazi mbere bikunze naho tokunda umwaka, kuko Mandela yavuze ati naho umunsi bitokunda ejo nibikunde no mu kwezi kuza mugazo twakuye champion. Donc birashoboka, twe twarabonye aho dukosora kandi uburyo bw'ukosora turabufise, gutegura turabifise ku buryo mbere twihaye imbono ko mu myaka itatiza muri Afrika tuza kugira ijambo 2028 naho byo kwitamo imbere bya byitayemo mwatwe twihaye 2028 2029 30. Iyo myaka itatu ni imyaka tugiye ndakunda kubivuga nuko ndayivuga muri politike, tugiye kwibira tuzokwiburukana amafi kugira ndayivuga, kuko twabonye ko byose bishoboka. Hari agahuna kahora gakanga abantu bafite amahembe karakangana, hanyuma sinzi nyene kitwaye nabi, umwe aragakora kasangana twoya ati nuje hiyo, kumbe nawe ntacumaze. Natwe rero ubu turazi imigwi yose muri Afrika, imwe ngene ikomeye iyi ngene yitwara, nivyo baturusha uburyo muga kandi nishaka urifizemwo. Niyo twabwiye abakinyi kandi twarabashimiye ko babikurikije, twabwiye tuti ziya zose mutinya imbere yuko zikomera zazimeze hamwe, kugira ukomere nawe utsinda uwundi akomeye ukamusubirira, hanyuma ugaca hari aho biba bipanze yuko ari umusubirira ku myaka myinshi. Rero birashoboka. Tubonereho rero akaryo ko gushimira abantu bose bitanze. Nivyo twagiye mihiganwa twagiye tumeze nabi kuko murazi ko kafu idufasha ifasha imigwi yabaye ya mbere. Twaba twaragize imyimenyerezo muri Afrika y'Epfo hafi indwi zitatu zirenga, tugashimira ababonye muri Afrika y'Epfo badufashije. Twaragiye Polokwane turamara imisi mikeyi, abahazi ni hamwe twakinira muri Shane, hama turanza turagenda inyuma y'igisagara cha Johannesburg ku kilometero nka 60, niyo benshi bamaze imisi baritonda barategura. Tugashimira mbere n'abanyafrika y'Epfo baduterereye kubera baturihiye uburaro imisi 14 yose. Ibyo byose ni imigenderanire myiza. Tugashimira abatwaye abakinyi, indero, tugashimira aba staff, tugashimira n'abakenyezi bari bajanye kubera babafashe neza mu guteka. Twe tugiye ahantu nidusuma turateka, rero twari nko muhira nashoboye kuronka umwanya kuja kubagendera mu ikambi, bamerewe neza. Twaravuyeyo turatangura championnat, mbere n'ubu twatwifashe neza muri championnat ko barateguye. Twaje muri Champions League rero nibyo twakina Djibouti, twari twinjije mugabo twaradominye. Ibyo byose ko cegera babashikiriza avuga ati turabona ko kirimo amadeshe menshi tuzakosora nuko rwarahari. Tugashimira kandi abakunzi b'umupira na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, kuko ariho habera ihiganwa n'icyo kibuga cyemewe n'amategeko. Munaho na twebwe tuvuga tuti mu myaka itatiza
tumaze kuronka ibarabara ryiza rica mu Rumonge n'amahoteli meza ashobora kwakira imigwi, tuzosaba ko n'ikibuga cacu cya Makamba cyo kinirwa ko inkino mpuzamakungu. Abahinga ba mbere baraje batubwije dukosora mugabo kubera n'umusezero batazi iyo wavuye, turamaze kugira komande y'umusezero mushashi kugira uje musezero usanzweho uje kuri centre technique. Tiko turategura centre technique ifise ibibuga bibiri byose twifuza kuja ku musezero, hamwe agena ko umugwi mukuru, ahandi imigwi mito yo muri academy n'abakobwa. Turishimira rero abadufashe mu mugongo kubera ikibuga musi wa mbere casa neza cyane, kandi twashimira yuko wumva impanuro, kuko nk'uwo twabivuze twege mu mugwi wa Egrena muri fondation turadandaza image turayidandaza, kuko uko tubipanga neza niko iyo hagize uturondera avuga ati nabonye umengo birapanze. Turabashimira rero, ikibuga cyaruzuye, amatike twakora ijyana n'intebe twasigaza amakimvwa tuti hajya hacasigaye ibibazo bitatu, tomatika 3 kandi bakabikurikiza. N'abandi rero barishe nabo nyene turabashimira kuko batumye uburyo dukenera kugira ngo nizere neza nta widoga. Aba ni umunsi twagize ikiganiro imiliyoni 100 twemereye abakinyi twaramaze kuzibaha ejo, niyo yarasigaye kubijana na CAF Champions League twabigize kugira ngo muzabemo babagira urazi ko mukunda ko kwa porte parole w'abantu batabatumye ico nta kirimwo, abakinyi bameze neza twarabahaye agashimwe kabute kuko imiliyoni 100, kuko urukino bakinye gwiza barekanye ko badatega ubwoba n'imigwi ikomeye naho baba bari hanze y'igihugu. Ni ikintu cya rero nicyo twavuze tuti turabaha miliyoni 100 kandi twazibahaye. Secretary General sinzi n'akaravuga nibaza yuko muri banki batasamaye amahera twavuze yuko bayashirako kugira ngo wese samahera ko ari jana ko bose mugabo mwararonka miliyoni 3 ibyo byose n'abandi bakaronka bivanye mwe wese ni n'ubwo bariko muga yose abari kwabo. Kwinjira mu kibuga byagenze neza kubera urukino rwa mbere duharuye ku biciro twatekanije bisanzwe byari byanditse byose byarabaye, kuko najya kuri Portour tuvuga tuti bingiye ku buntu haba hari abaza kubarihira. Cyo gituma urukino rwa kabiri kwera stade tuzuye twarusafye miliyoni 90 gusa, muga Burundi twarakwije miliyoni 130 mu ntumbero guteza imbere umupira na cyane aha muri fondation turashiramwo ama equipement. Cyo gituma twabwiye ko turategura centre technique tuyaza kizo bari nziza hamwe na gym salle ya gymnase kubera abakinyi bakomere neza. Tukibaza rero yuko uyu mwaka ugiye gutangura yaba centre technique yaba centre ya gymnase nziza ni hoteli, nirabona ko twaciye tumera nk'abayihagarika kuyibandanya kubera ko turubaka izunguruka. Twaciye turindira kuko babwaye ko tumaze kweza kuyubaka yisha tuyikura ko charpente tukashira kindi taboneka. Umva rero rero tuti mu gukura ko arashobora gusanga hamwe hagiye ubucafu, reka dusohere hejuru tumanuka. Hanyuma iyi hoteli bisanzwe izo birimwo ibyumba 120, harimo 200 bya Aigle Noir n'ijana by'abashitsi atana maklebe wera maklebe na keshi nakunda gushikira ayandi yakikiye mugabo abandi bashitsi kandi harimo n'ibyumba byiteka. Nibi rero twashatse kubashikiriza kugira abarundi ko tubashimira badushikiye. Twarabonye bavuye ibusoni hariya mu kugweru, twaraboye abavuye hariya imishiha mu Cankuzo, turabona abavuye hagati mu gihugu, abavuye hariya muri komine ya Mugina hariya ku Ruhororo, kuri zone ya Ruhororo ku mupaka w'u Rwanda, bose ugasanga bashitse
turi Cairo twarabonye bavuye Dubai baje kuraba umupira abarundi ba diaspora bavuye Dubai barafata indege baje kuraba umupira i Cairo ivyo byose bikwereka yuko harimwo ubushake bwo kubona imigwi y'u Burundi ishika ahantu ibyo rero nica tutigira ihangiro kugira uwo muntu wese yiyumvamwo umupira umunsi umwe azogera igihe nawe atwenga mu bandi muri make rero na nkibi binavyo ku mugwi wacu mwiza wa Aigle Noir nuko tubandanya twitegurira championnat turimwo ejo tukazokina umunsi ugira 14 akaba ari nka 12 ku mugwi wa Aigle Noir ko dufise inzino zibirarana muga byose tukaba tubitegura urukino ku rundi si muri rusasi si mu kivunga kandi turabona ko abakinyi bacu bameze neza hariho umukinyi umwe tuzorekura ubu azoca agenda twari twamuzanye kugira ngo kusha muri December muga twamaze gupanga bamusubirira hariho rero n'abandi kubera iyo mbono muri 2026 twarasabye abajene bo mu bindi bihugu kugira nabo nyene baze muri Aigle Noir B tukibaza yuko matike yabo yatendiye kwa nk'ama passport ko abajene benshi nta passport baba bashise igihe tuza tukije rero ama passport tubaza muri test nabo nyene tuzokwema tuhomba amafaranga y'amatike mugabo bagire test ko tukeneye amayerema dutwara mu myaka 3 iza tubagarara neza hariho ama critères dusaba turamaze kuronka rero ama proposition menshi muri Mali muri Côte d'Ivoire muri RDC n'izindi bindi bihugu bya Zimbabwe Gabo bari propose mugabo uko umwanya uhera bitanyarutse tuca twugara nitugara fenêtre mugabo turugara ko tugeneye gutegura umugwi kandi tuzotegura andero ya championnat y'u Burundi nkuko twayivuze Aigle Noir B ni umugwi uzohorujamwo abakinyi badakina muri championnat ngono imatch bakina tuzozironderera twebwe turafise ubushobozi ukudondera imigwi hino kugira deuxième division 14 match bituma umukinya komera twateguye rero kukomeza inkino za kibandimwe zimisi yose zikukira mundwi kuyo twasanze abana imisore bikangara ku mwaka umwe bashobora kuba bakinya inkino zirenga izumugwi ukina muri première division kandi byo navyo bizotuma bakomera kuko tuzoza turaraba no hanze turafise abagenzi ba Tanzania kwideplaza kuja Mwanza kujitabora kuja Morogoro Dar es Salaam Zanzibar ivyo ni ibintu tuzoshobora kuya tufise uburyo bwo kwiyunguruza muri makerero niyi nta byishinza kuvuga uretse yuko ntera kamo abafise abari mu mupira gushiraho imigwi mito kuko iyo biriho haba hakwina championnat amabe yose cyangwa ama U20 y'imigwi yose ama U17 y'imigwi yose ama U15 y'imigwi yose kujya dukina na Kayanza tukakina Kayanza B na Aigle B Aigle C na Kayanza C tukaba dukina kugira ngo turonke ahantu hanini ho gukura abakinyi kuko abakinyi benshi turabazi bakina neza mu kandi bakuriye abakinyi mu Burundi nabasore kubivuga nabivuze nkiri umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira barazi umupira mugabo iyo bakurira ntahubuzi kuko kumenya umupira ni kimwe gukomera n'ikindi urashobora kubona umuntu azi umupira atigiza afungura 3 ku munsi rero utafunge 3 ku munsi kuva ukiri muto uza kugera gukura hagumamwo true muri wewe nico gituma mubona abakinyi benshi barakomeye muga kubera tutazi nyine bakuze nyine bafunguye usanga naho bakomera ntibakomera cyane natwe gaha tugerageza kuko twarabakurikiranye naho tafungura ibiri ibyateguwe na nutritionist muga turazi ko bafungura 3 ku munsi ico turakizi mu myaka 6 tuba tumaranye ndwi tuba tuzi ko bafunguye kuko mu byo babura ngaha injya ntizirimo nta muntu avuga ngo yabuze ifungurwa urumva rero ku migwi ku bakinyi twese hari gihe bakubwiye bati ujya mu kinyakina neza ngaha mu Burundi mugabo mutoye ugasanga ntibimeze neza no kuvuga yuko ingene yakuze harimwo utuntu twagiye turabura
hariho abarundi ingendo badakunda gufungura n'abahungu asanga nabo nyene barondeye amarinye nk'ay'abakobwa. Ibyo byose ni kibazo, nico gituma iyo urose umukinyi w'ahandi yakuze afungura neza usanga aca buriya. Rero niki ni kibazo twibaza yuko naho twogira ama academy hari abantu benshi tuba dukorana mugaca kubwira ati umukinyi wanje ukaraba umukinyi wiwe yego yamuto yakiri muto yamugaburiye ntiyamwambitse ikirato n'ingorane tugasanga nta investissement zabaye uretse gushira abantu ku rutonde na bwa lisansi usanga bwumye arabara. Ivyo rero ni bimwe mu bintu tubona bishaka kuba ingorane zo guteza imbere umupira wacu w'amaguru. Sino amatara mu Burundi ariho meshi mugabo ikintu gikiriho nico novuga cyo gufungura. Ikindi ni discipline mu bakinyi. Umukinyi arashaka kuba umukinyi mwiza mugabo ari indiscipline. Na indiscipline rimwe bitaboneka. Ivyo navyo nyene twege iyo tugize evaluation turavuga tuti twarahomvye kuko novuga nk'amazina twari tubona yateza kuba yarabaye abakinyi rurangiranwa twatwaye igikombe mu 2019 Nyange yari meye mediateur muri ega meye mediateur yari mabana ngamana ceza na discipline yavuye Igitega ashikira Bujumbura kurongora cyazimangana cyaratubabaje. Asmani ari muri Rayon Sport yari umukinyi mwiza mugabo tumuronderera umugwi mwiza twari twarose $30,000 na 30% kwini transfer acarashuha yanka kurindira formality acatwara kurondera visa passeport de service bamugiye bati yo ntituyakira genda urondera yindi aca yandika amatariki kuvuka tariyo ari 6/8 cyandika 8/6 bacara mwangira. Rero utuntu duto hari witwa Frank gahungu yitwa Frank mu Ruyigi baturondeye Buraya baravuga ati Frank izomutora tiko turamwankadira ko duteza kwankadira umuntu atabizi zatona narongoye imwe yari mu arbitre hari mu arbitre mu Ruyigi abantu bose twasanga urumva ukavuga uti mana none jengira gute kuko uriko mutegura umuntu kaza kumubwira. Rero hariho abantu bagiye baracomoka kuko twari tuzi yuko ejo ngira twari twihaye intumbero tuti ku mwaka tuze turasohora abakinyi kugira intamba zizokomere twe niyo yari objectif kuko muravye ndayishimiye kubera yitonze baramwendiza narere mugakanka akumva impanuro muhira twebwe kubera ati wewe urashobora kuba umukinyi twakurungise muri Galatasaray kurihira byose ukagenda kugira entraînement na Drogba bakavuga ati wewe kidogo ukagaruka tukagenda muri Lituanie turakuriha byose muri Aigle ukagaruka ugaca muri Pays-Bas isomere ngo ukagaruka tuti wewe uzova mikintu akemera agapasiyana kandi murabona hageze mugabo wundi umubwiye uti hajye ugiye siho arapanyira bazo ngo umukiye yavuze ngo je ndagiye ngo muri Israel ninde yagutumiye ukagenda ukazabona uragarutse gucingiye ngaha abantu benshi baragenda bakijana bikatugora. Rero nivyo urugendo rari rurerure mugabo ukebuke mwijana urose 2-3 baba bakwiye mugabo mu misi za tuzoronka benshi kuko twadushiremo ingufu zindi zidasanzwe mu gufasha. Turafise mu psychologue akurikirana abakinyi kubera adolescence nayo nyine bacanganya kandi ntitugaya mugabo keshi nka Jospe nitumbe nyine yavuye muri Tiriki twaragize urugendo na Fabrice turavugana n'abarongoye umugwi batubwira ati Jospe n'umukinyi wa mbere mwiza mugabo batubwira ati ntiyemera ati muri tere Hajiamini bamukanze aca iropri aca acuri ku mutwe karabahije ati iyo bayiyemera ati ko umukinyi baragukanga riga nawe bakeneye ikibanza ati mugana umuntu ari foro mugati aratinya ngira ngo Fabrice twari kumwe tubona na president wa equipe. Rero ugasanga utuntu tumwe two turiko turabuza abakinyi twige nta mukinyi umwe muri Aigle Noir tushira kwangira naho yari meye nubu na Abudi ni meilleur biteri bavuze bati ubu nyene aragiye cyo tuvuga tuti bon voyage
nta numwe nta stress nta kinavuga ngo nakatura muzibira gusa turaraba tuti ugiye heza ivyo nivyo turaba gusa kugira ngo turabe yuko yokwevura ko turazi akigenda gusa nahatatuma ko mu ntamba inyuma ya ashitse makondisho ko makondisho arasumbana twege tuzashaka kudusumbya muso shuga mbwa natwe badusumbya hanze hariyo maikipema harimwo madokiteri nkanyanga gizi gisbazo kumubwira bati ni somene zinganuko nizirenga bacambye ati iyi somene yageze tangura entrenema iyi rageze ja kuri leva iyi nayo ja mu kibuga mugatwebwe arafyonda muganga gafyonda kagira uku uvuga ngo subira mu kibuga urumva ibyo byose ni turacari inyuma gose ugasanga umuntu yakinye agwaye yigiza kira urumva tuba tukiri inyuma mugaha agiye ahandi ucusanga bakubwiye ati n'imfungurwa ufungura ku munsi wa match izo fungurwa muri entraînement bakabwira ati uteza kugira uku discipline uteza kugira lopo aya masaha uteza kudima telefone hari gana nabandi bavuga ati uteza kudima telefone ko mu mutwe wawe tubona abantu bagucanganya ku telefone urumva rero ko dusumbanya mugabo twari twaravuze tuti 2026 muri Coupe du Monde mugabo urumva bice bisaba uburyo bwishi bice bisaba nankadrima kwego hejuru ngira marabonye nk'iyi ntamba iheruka ntiya performye kuko tuko turubaka stade stress abantu n'amahera y'amaprime cyesho kuza gusaba umuntu amahera yo kubaka stade ngo ndamusaba kuzana amahera yo guha prime abakinyi bice byinjirana sinzi kumutahura byinjiranye n'umuntu yote bakaruha n'umuntu yotanga 300 miliyoni bacamubwira ngo mpizini miliyoni zanze guha prime abakinyi bumva ivyo byose hariho badashobora guca bitahura muga twebwe je nababwiye ni murindire duheze kubaka stade hama tugaruke kwikosantre ku mugwi ukinira no muhira izo miliyoni jana tukazironka za entrée au stade hama turondera izindi tumobiliza tukatanga tuti iyi match umwe wese miliyoni 10 kivyo birashoboka nivyo nico gituma naho mwabona ntitwashizemo ingufu cyane kuko tuba tuzi kandi twese turazere mu Burundi cyese no bahenda amagara y'ama societe y'abantu barayazi kugira mugire umuntu ni wewe dutera miliyoni 100 mbanzi amagara yiwe samagara ya sante ayo kwa dute oya uby'ubutunzi kuko urakurikirana abantu bose buzi ti uyu afise ikunuku nishira hamwe tuvuga tuti wewe duterere hariho nuvuga ati Fabrice aramubwira ati yavuze senkani mubwiye kari jana uko turazi komerewe neza kandi akacavuga ati nta kundi ko yabimenye mugabo urumva rero ni nibyo twegene tuba tugomba kuguza turigirisha ngo naka ni mubi naka ngo niyatereye ifo yuko umenya n'igituma kuko hajya abantu babisamangaje mameshi rero ni ico ni kimwe muga kandi no mu minsi turibaza yuko hazoja mu izindi nguvu dusaba gusa yuko bagira selection nziza yabaja bazokina urabona nk'ubu twatuze ko tuzokina muri juin ndacavuga ngo dukine muri mars iko dukoroka iyo tutangura muri juin twamaze kwipanga kuko ne namaze gusaba bari bamaze kumenyema no rendezvous kuyanze gusaba uburyo bw'intamba zikubita umupira uvuga uti gira je ndabaha 300 miliyoni huhera none bacabanyarutsa muga ntacu zokena naho nyene si bibi tuzoteranya indombe ibindi bikorwa byino ni bijanye na Urunza Cup Fabrice ajeje communication zobabwira tuko turayipanga muga nuko twongerejemwo cyclisme Tour du Burundi mu makinga bizohera muri Buhumuza bikahera finali kabara veye ya Urunza Cup ngaha ibyo rero tuko turekorana na president wa cyclisme mu Burundi nawe nyene yahora ari muri nk'umuyegero ko niwe yaduhaye egre ya mbere new generation ya mbere abazi new generation niwe ntagumuka niwe yarayifise umva rero niwe atwara iyo cyclisme twaravuze tuti wege nduharure turabira makinga dushobora kugura kugira abazoza imyambaro ya sponsor twese twe muri fondation zo bisubozoza ntangorane hanyuma turondere n'ibyankenerwa byose kugira ngo iyo turunwa izo nziza twibaza ko zohera ibuhumuza mu Ruyigi duge cyango zikimuyinge duge mu Kirundo manuke Ngozi cy'Igitega isuri Bujumbura ikatimanuka mu Rumonge idugino kaza yuko rero
hari imisi ya mbere zogira abarundi muga turifuza kiba international imisi izoza uko imisi zohera nivyo twongere ko abantu benshi basavye bati Nkurunziza Cup kubera ko ibiri Makamba twabwiye tuti ni y'abanyaburunga ni iwacu iki kibuga twacubatse Nkurunziza twicaye hajya hasi nta n'intebe twicayeko kandi nawe nyene yagiye azi ko twamubwiye yuko citwa Nkurunziza rero ni murindi twarababwiye tuti kugira organize Nkurunziza Cup uzana umuriyaride n'inusu depoza muri fondation cyo twitegurira iwawe nabo Bujumbura naho mufise kibuga ciza nitwemera murayazana kubera tudeplace abantu 10,000 batefira igitoro imodoka impuzu zo kwambara ibirato inkofero amakore y'iki byose twashiraho ni ibindi byose na famille yo mukuru w'igihugu Nkurunziza nawe nyene n'ibindi byose urumva rero ushira ngaho baturaba condition ko zikwiye iyo uri kuravuga ko bibera umva rero mu minsi ya mbere mwaba baratenyenya ngo zibarabisabye ndabwiye bace basubiza amero muntu ze bisa n'abandi rero muzo babwire muti ubwo mu Nkurunziza Cup nico ni ikintu giteguye kandi twacumbikaye n'umuryango kugira kubishireho turonke n'ingene dukundisha kwaruka igihugu mu kwitaba ari benshi mu bisanzwe hajya 60% y'abinjira mu kibuga n'abajene mu 20 kandi twa deplacer twakora mu gihugu cyose twagomba rero tugakize ngaha kibazo kimwe cya bibiri taza kuvyemera hanyuma bagomba ejo bataha kumba kora umupira zoraba mbibuzima muza gukora iki ko muri aba journalist nibaza ko muca muguma ngaha mugomba kora mukagenda dimanche Fabrice muri kumwe ajya na Jacobo ntimubaze ngo ni permanent muri ministère ya jeunesse n'umuyegre ko yari secrétaire général wa Aigle Noir nuze ni secrétaire général ya Shere mwahora mubona muri fédération twege turiba abantu tubonye umuntu hashiririye turamutwara kujya kumukinyi umva rajere niwe rasanzwe afise code yacu ya transfer y'abakinyi kaze tuba tuti cuza rero ube secrétaire général na mukaja Jacobo nawe no mu journaliste nawe azobipanga byose nawe nyene yaciye twaje tumutwara yari conseiller wa Buramatari mwe tuvuga tuti kose nukorera igihugu aho uri hose uri kwakorera igihugu icyo burimo cyose kigenze neza uri kwakorera igihugu nico gituma nyibaza ko atidoga kuba yavuye mu gisagara ntuzera Shere akazi no ku iburunga avuga ati rumeyere ngaha muri quartier muzohori mu mundungikira urumva nibisanzwe ni haje nyino cyaho uri kwa rirenganira muri quartier kubera avuga igifaransa ukazona je kuvugisha igifaransa ati uri umurundi no kuri stade keshi barabagenda gutereye barabazi nabajimira bazi bashaba bahereza amatike ku ntamba ikinira hariya muri Côte d'Ivoire donc ni utuntu nyene ugenduragira kubera muri Gabo bari babiri nabo mugabo kome president wa federation twarugera umugenzi niwe karabi yagomba babiri muri Juventus ya Gabo mugabo ingore zabaye kubera ari muri CAF ni vice president wa CAF mengo donc nta disponible muri Congo natanze ama critères bacabye ati Imanyema niho arabakinyi ba mbere beza Imanyema Kindo ubu rero twe turondera indege kubera mu makare bacu bagenda ugoma na Kavole mugabo kubera abiye bintu biriko itantuzeye nta barabara biriko riraza ifizi utwarondeye indege izo bacisha Rubumbashi baci baji Karemi hari abarundi bari Karemi zo bakira kwa aeroport bashire mu meri iduga uvira hariho beshi rero na Dominique ari muri Zimbabwe namubwiye nti meyere jeune muri Zimbabwe ndungikira jewe ngaha nironderere rero inyungu twege mu mugwi iyo ari mujene dusoye kumugumana 3 ans ni ya yindi ya formation naho yogenda tumufise 3 ans yakinyi wacu ilivre turamutransfera tukaronka amahera make mugana naya muri prime de formation cha turonkamo kandi naho bari hanze bamwandika ko yavuye muri Aigle Noir iyo nayo ni CV nibyo nibyo kubona navuga ko gukonstituwa CV ni bari CV bacavuga ati Aigle ni ikomeye Aigle irafise ntuzeye ufyonze Aigle urabona chaque entraînement murayibona chaque match urabona resume ibintu byose nje bitazora força kwa Boris kwa força ntuzeye département ya communication
numu webmaster wo muzi mwese turashaka kumurokita mu twege muri Aigle Noir ntangorane tugiye kwiraforosa kwera barose mabiro tukatuye equipe neza ku buryo babikurikira ku munsi bagakurikira equipe ku munsi nuko uzoshiramo n'amantuze yose ama profile y'abakinyi kamye bati uyu niki twari sinzi ivyumuyo byagiye twari twaguze n'ivyuma byo kubakanurira speed mu kibuga bakina bambaye muga sinzi je ntese ndabigura mu modoka sinzi abahungu b'abapolisi ko iyo babisize muga ndafise ibintu bambara uri kuri ordinateur muri tribune aguma kuri umukinyi wese muvuma ari karagira ingene bimeze nibaze yuko ndaza hariko hari hano byuzuye naguze byo bambara pano dushate twari tuntu bambara sinzi kari ku maguru niki mugabo n'utuntu turi vari donc rero twari kwavuga tuti nk'ivyo yo tuza tubigira ko byasaba formation ubikoresha ni kuvuga yuko muri raporo dijuwere bokwerekana ningene kuri no 9 minute yitwara akinye 60 ingene bayitwara bakavuga bati uyu yo akihosorwa ngaha na byo nse twayipanze hanyuma irebe FM hari imana nakubwiye kiyaza kwinjira mu mugwi twebwe abantu biwacu nta gwanko rubaho mu mugwi bwa mbere ico nuco kimenye hari abantu bafise bisho no muri famille mukurera uredikoti uteza kugira uko tuvuze tuti ni gihano kandi bavuze bati tuzogikoresha tuzokiheza nta ngore zirimwo ko nta stress agira girandrema mu bandi ariho top mbere arasumbya na bamwe muri bo mugato tuti kugira ngo tubake ikintu gikomeye yega nitumuta simuvuga ngo jamari ngo ndamuhanye ngo ibiki nibiki ntayembwa prime de début ya champion ntaronga prime de match araronga warubizi yuko ataronga prime de match ega prime de match twezi cyimo gutatu hariho prime de match bagiye bakinye muri tele nabagiye kuri liste ntibakine nabatagiye kuri liste bose baronga prime de match byose nta na kimwe uragenda mubaze ko yidoga mugabo twebwe twadukeneye gushika ahantu simwe cyo usanga n'abakinya atanwa discipline usanga bagiye muri betting bibaza ko tumeze nk'abandi bagenda bakabahendeza 30 genda muri Aigle yatangura ko bayaki nta numwe usibona basibaza babwira uti ntimuri abavyeyi kumusumbya asininde indasubya gukunda bakinyi banje ba Aigle uwo muntu bakunda ari n'ikiro cy'ibikora ratana ngaha urumva twebwe nta nzigo icyambere dukura mu mugwi inzigo nico gituma dushimira kocha Jimmy abakinyi abafata kumwe kuko ari abakocha usanga anapendelea ugasanga ikipe rasambutse mugabo wewe ni muvyeyi wa bose avuga ati wewe nkeneye ko hindura iki ko namamaza nakatakinyi unamoje nakatagiye muri Champions League ngo ni discipline ngo yarasivye ngo namubya reporting ngo ni reporting zo munsi camuhana nta sorti nimwe yagize safi nanje rero ko ndumusoda ako kandi akemera kwe safi emwe ntaki kuko rega hariho gukina no gukina ufite vision urumva ukeneye kuba ku muntu mwubake ku buryo atana kamwe nuzeye ninde Papi Fati Marehemu ntiyari muri Tiriki bazwa kinye urazi ko abakiye mu muri Belgique baramutumira ngo agende kwaramutsa weekend kandi se match rero utashize muri game urashobora kurera umwana ejo naho yuba mu professionnel atacho kwimarira igatwe tugomba tugira umuntu nuko kera abanyu gukuru bavuga ngo mwana nzo kugira umuntu sinzi ko muhora mu vyumva ubu umuntu mugabo hari akandi kantu bakeneye kushikako none jama tumaze jama rike gisindo kinje gute kuce sigeze nibaza ko n'umupira na ufasha umwe cyo ushira kuri 6 baraza ababona barawutera ngo utereye iki hagira cyo gusanga yari yibereye mu buyenze ariko ni demo yiwe urumva ega n'utuntu twije ega rero uvuze ngo si bibi ushima twetse ari bibi muri Aigle dufise abagardiye bari si bane dufise bane nawe nyene barabizi muri administration nyene azovyitwaramwo iyo tuje muri pole wazishaka twamuretse tukamutwara kwe urumva rero ni ntangorane
urazora porte parole mugabo uzobabaza n'ingene tubayeho. Hama Kayimba niwe kibajije nyene bo twebwe tugirana amasezerano n'imigwi cyo gituma hari uwita ngo manager wiwe namubwiye ntasuye kundondera sinzi ko yakurondera kirabwiye we ntituzinanye. Kayimba je namuhawe n'umu president wo muri Cameroon umugenzi yavuze ati ndaguha ati we kujye muri Champions League reka ndagomukinyi azogufasha sharamumba nta na stress nta niki direct rero uvuze uti biraborohera biroroshe si bugenzi nubu nzokwambara urwaga rindira turabe yuko bigenda neza muri champion nzokwambara urwaga sinabonye aho dufite ndafyondeka mugabo ushaka kuzana benshi bakagukoroga bujya urashaka kuzana n'umukinyi adashoboka usanga ari indiscipline agaca sambura equipe il faut être prudent ku bintu by'abakinyi mugabo nka kayumumego n'umuntu ibereye mu misa hana matatizo no tubaraba bena mwene wabo ujya mu atakazogenda muri iyi misi nuko ya aeroport usanga bigiriye cwe abi wacu bagenda barandura imizigo y'abarundi bazana ibintu kuri aeroport tubura rinyo tane equipe maza equipe mugabo wobo n'akavazi kabo n'akanuze cwe VIP kandi biraboneka yuko ujya zomudandaza pe jewe ntangora nzobura mahera y'intuze gusa nzobura mahera ya prime de formation mugabo ayo transfer yonzo yaronka ari ntamba sawa ni gihugu mugabo club ni ya personnalisme ikipe je ni ikipe ni ya famille daye tubikuremwe ibindi bintu byose ni famille ntivyuguruye kwera byo kuguruka yigero kisambuka nyiramuhora mubona Interstar bagiye kwivuga ati tuje muri Interstar ngira ngo uwisavye uratukwa uzorabe umusumani wa kera ntigeze kugira alternative yari Edouard Mengo c'est toi change vice président noze Gaston yo je navuze namusongatira komeye deni ndibona namugurisha po deni uro komeye twara ikipe Mengo ntigiranye neyo ekipe ya association basa ndababwije ukuri ntavyo nojamwe hari gihe vuga ngo we ngo jarita ngo hera ya participation ngo we ngo jarita maji uzuregeranya amazi ku munsi wegeranya ibirato sinzi ari isosiyete sawa mbwe Burundi isosiyete yokwemera gutunganya mugwi ni na moso shuga bayibaje ati ayo mahera ya leta ndi yakubiye kuyatanga muri equipe moso shuga ntimuyizi barigire audit itini aya mahera yagiye muri equipe gute meri ntidandaje Burundi Bujumbura ziti naho nyine barabaje none imiliyoni amajana ngazagiye yego urashobora gusanga ikipe iri ya organisation ukarenza kuri miliyoni 100 zitazoja no muri equipe no kubakinyi zikazimangana igari utuntu twishe hajya ni rero umaze kugira rero kubera twe tuba dufitiye vision nk'ubu je ndavuga ni nayivuze ni twege muri vision twaguma yuko muri 2030 umukiyi muri yegere ahembwa 5 miliyoni ku kwezi kuvuga ati 5 miliyoni fois 30 ça 50 miliyoni fois 12 1 milliard 8 plus hôtel plus déplacement plus budget 3 milliards nakarorero tikameme afise ahembwa 5 miliyoni azongana n'abadeje ba société paritatique urumva caduga c'est tumuduza niyo vision urabigira ugaca ugenda ukati nanazo cavahe nk'ubu nta kiri turimo nibaza yuko mu nama ya fondation igiye kuba muri seminaire igiye kuba do vision ivyo byose birimo mbega umukinyi wari yegere muri 2030 kugira hembwe 3 miliyari zovahe ubu rero hariho des projets tuko turadevelopa tuko tuti iriya projet izoduha 300 miliyoni iriya izoduha 1 miliyari igizoduha ota kubera zo turiko turakora kandi tugira na sponsor izova ku miliyoni 105 izo bigeze ku masetisa wisa 1 miliyari tukatubona tuti
ivyo turiko turapanga bizoshoboka ko numvise bavuga ngo ikipe z'abanyapolitike ngo ziracuha ngo zigahora bivana n'ingene zaje rero twege niyo mbono tuvuze 2030 5 millions umukinyi wa Yega nimba kocha zobageze kuri 10-15 twege urumvi buraya umukinyi arasumba kocha muga twege no nta mwana asumba papa ya tuzoyifana neza urumva rero niyo mbono tuvuga uko nyene kuti vision 2030 umukinyi wa 5 millions kuko 2028 ateza ko ari mu ma 2 millions kereke kumukinyi urumva rero umaze kwiyo vision ucushira ama service arondera amahera ni ibyo rero numva ni imbono rero ntitushobora kwemera yuko umwe wese acagira ijambo yo dusamburira kuko urumva kumvuze nti abantu binjire ku buntu ariko ndavuga none ko ejo ikipi zo bikomeye ifoko ntangura kuza ndabereka yuko ari yiwabo kuvuga ati Bujumbura ibihumbi 12 byose yinjira ku buntu none mu isi ajya twinjije ku buntu na Musonga tukinjira ku buntu tuzoroba no muri turi match imwe tubaha twahonje mu myaka 3 ntazoba abayega ikareka gushika batoto babanuze bajya muri mu ma projet bariko ra developer gufinansa les coopératives z'abafana mu makomine ubu nabonye bageze kuri 300 millions kwenje kita 300 millions mu bafana mu makomine kugira ngo bagire ama club de fanatique mugabo tuya finance mugayo mahera tu finance bazoya dusubize hama bongere baronka mahera kuza kuri stade ndumva tiko turayi ni birebire urumva uci ugira rero ngo byoroshe no ucuvuga uti genda urondere ya dynamique ntangora naho bambara ya noir naho bambara orange ntangora nikazo kwangira kuza kuri stade mugatwe dufise iyo mbono turazibira kuko ejo turavuga tuti ejo dufise Burundi gore green tiko turamavoka tukavuga tuti iyi izo finance rero ifu kumenyereza abantu twagiye hano hoza tubwiye bati abantu bose nuko bamenyereza naje y'uburaye barabamenyereje siho batanguye bazanye n'intuze umugabo ushize muri game abantu bari conforma ega n'ikindi kizotuma n'imyambaro yacu izogugwa ego mu batuzanye tukaronka ko 2000 francs tukazana ibihumbi 100 none ibihumbi 100 by'imyambaro kugwiza ibihumbi 2 si 200 millions ni ntabakwiye urumva ubugira buke mwana bamenyesha yuko après Makamba intara ya kabiri ishikira Yegere Noir ni Muyinga ko turagira turabira hari umuntu yigize kuvuga ngo dukinira Yegere mu Kayanza ngo nabi wabo ngo dukiniye mu Ruyigi ngo ni wabo baca bavuga ngo tuzukinira Muyinga yo basanga bagiye bahungiye uruzi mu mupfo basanga ahubwo kuva hariya mu nzahabu kuva he amatraining yose azimvye ya Yegere ari Muyinga yose baratuma ko bati ubu munsi tuzanire amatraining amajana 5 araraheze ibirato byose tugura nivyo niwo bitwara urumva rero ni shene mugabo murumva iyo ntumbero ishobora kuregeza no muri ro kritema twega muri staff turukirita aba VIP ko ntugende kuzana ubuswahili mu mugwi tuzi wewe turakurabo myaka myinshi tuti wewe woza ukadufasha na wewe ibyo byose tutabikorerako mubu twararondeye ubuzoharaza kutugira contact hanze nkubu twateza kuba twarusuzye ikindu abana ntibibwe barazira ubusa tukaba twarungitse umuntu aje abasangayo mugabo iyo poste ntituraza kurokirita kabine nta raporo après turuwaza musanze bameze ivyo ntangorane CS none muzogaruka muri FFB nogahoriki cyo twege niragi sogokuru nkuru nziza yavuze ati umwe wese ategura uzomusubirira twege nta rudome dukurako avuze ati umwe wese ategura uzomusubirira twege none ngira mvuye muri federation kubera manda zaje kwira oya mugabo bavuze bati genda wese secrétaire général njavuga none ntambikize reka nigire muri bimwe ibindi ucushiraho umuntu urabonye ko munayisi yitoje wenyene jibeshi barantelefone ngo twitoze amaza naguteguye barambagije vraiment urazi ko abantu bakunda kubaza barantelefone bati president uzonshigikira nitoze naraguteguye ko ari ragi none mwabonye ko munayisi yasitse wenyene donc rero ntagugaruka muri federation oya haje na ya vraiment sinoba ko ndabirengeye mugabo sinogera mashariye
jewe ngomba guteza imbere umupira apa kwa nkuru nziza nga mu ruhongore no mu ntamba intamba nari navuze ni intamba ndashobora kuba na president wazo bizovana nkarafapaza nabwiye umuntu nyene muri yaridishani igire mu ntamba mfise ingufu cyambye turaza kubisigura nuko bacha batujana muri Mars nogiye gusigura kandi novuye ndayatsaye kuze ni muri yaridijewe igitsino ragiha amahera urako kitinjira uvuga uti igitsino kimenetse ngani miliyo kirinjira ku nguvu kare kiraba foruje rero inuzeye muri federation no twaragize inama twavuze ati ni mupange neza cyane ibisata bikenewe direction technique twakeneye direction technique ikomeye baje mu agene imbese mu agene je kwimvisa muri première division imana bahezagire ni vyiza mugabo nta mwimbo kuko ikipe zikomerera mu bana niho tugiye gushira ingufu nyinshi gusumba umunsi je nategura tournoi y'abana bakanzana ndayishimiye ngaha abanyabujumbura baza ndayishimiye Yusufu aha kigifise 14 kenza tunabwira umuntu ujye ngo tuzutware rujya ndavuga ngo niko kuri Saint Auguste president wabo namubwira ndaguhangara nireka arambwira ndeka ndagumuriyo n'amajana 2 ni ayo wisa na yasigaye ndakorekere 20% ina umugumane 20% uko ni wamutanguye akiri muto ni buzi nyene yitwara uzomufasha kumureba ngo sawa cyo turasinya après nka amezi 2 ngo na president ngo sijui kama nitakufa kesho ngo nipe hizo 800 zangu nijiendee jina nama wisa nchana mutwara mugabo passeport du joueur ubu aronka twe turonka 37% nawe ngira ngo 30 cha 25 ameze neza twe turose ibihumbi 74 nawe aronka $50,000 mugana ngo ndabereke na patience irakenewe ifo patiente imana yatwandikiye yuko azogira igihujegero ukazibona umuntu wawe wavuze ngo urafise Fabrice ni wari umukosita wiwe warabihevye mbere numukosita Fabrice nawe wiwe rega biragoye kuzuza urazi muri FIFA bace bagira imezo yo mu Faransa itwara ama pourcentage yose bakinye ibintu byose ndakubije ukuri bese nibaze niyo barondera amahera barayehebeyeyo 60 miliyari aha twebwe turaza gatari make hafi y'ibihumbi $150 masabere combien $1,000 ero mugabo hariho abantu batazi yuko umukinyi asuye kugugwa uja kuri krama frais de formation gushika kuri âge de 23 bwo kumare krama abamujeni naziya zo muri tigiza twenda yishimiye zaza kuronka mugazi ronka duke para ya twebwe mugazi kumanzi ronka tuvunguka nico gituma ufise nk'ibiswi byinshi vyiza je mbona abantu kumufise inzigo mbe nabwiye umukinyi yakina muri Deira kamwe areka kiki Bujumbura katsinze yegre muri Tel Aviv ndabaza uye muhungu murazo umumba mbajije numva abandi ngo bace bamugura ngo bace bamugusha muri yegre muri federation ya nzofasha gusa sinzogaruka